zanubusa Bifeso dofro kwambara ibutura vyo ntibikunda kora ko swate bafise amaguru apengame nka Alvin Smith nibindi ariko ndashaka kumenya iyo Bifeso ataba umuririmbyi ariko bakora iki no munsi mbe ubundi umaze kubona umuhungu ari amaguru y'undi muhungu mugenzi w'abarinde ari umupede ari umuki wo urunguruka amaguru yiwanje nkande wewe who are you brother urumusheri wanje abanyako bavugira nawe uri imbwa mu bandi iyo wumvise izina Dramati wumviki wo muvuga kwiki bon ndamwumva nk'umuririmbyi nyene aririmba neza vuga ivyongereza vyinshi kuba vyumva n'abatavyumva ama kandi ndamuzi nk'umupeti yamemukiye kandi twavanye kure izina Fabulove wumviki ndamuzi nk'umurapera muvugako ndamuzi nk'umurapera kaze gose ariko atazi ibintu na bimwe arimo arasamye arakuruta aravuze ko akaze ni bro appreciation n'ikindi kintu sivyo arasamye nk'umufuko w'ishati mvuze abona Walda yo bari umwigeme woba warigeze gukunda oya ntivyigeze biba kabisa kimwe ivyo yifuza za Dramati nawe umwe amufuhira undi nivyo baho je namumenye imbere yiwe ivyo byose vyoba vyarabaye before Bakuzi umutanirwa TV ndabaramukije mumeze gute nitwigera turanirwa kiretse twigirishije n'andi promoter umuganga umutanirwa tuta kizimya moto famous vibe killer giseruka rukavye ntwari kirumara mu muziki wa kabiri gatanindwi Mr Big Fish urufiru nini meya w'umuji ndakwibutsa yuko na Bifeso on the floor ni modoka yiwe ntihari kwinjira mu rugo je natanze iteka tujya mwugururire ujya mwemere ko yinjira hajya mu rugo yo je natanga iryo tegeko ntivyari gukunda mpamvu banyita meya w'umuji ariko muri entertainment muziki kabisa umutumiro wanje no munsi ni Bifeso on the floor muramuzi cyangwa mwite rap Goliath cyangwa rap Yuda cyangwa rap Commando nandi mazina menshi umuziki wagiye uramuha ariko kandi umunyakayanza cyangwa abanyakayanza bo bamwise Boniface gira ukwishaka Boniface niko bamwise amaze gushika mu gisagara amaze gusirimuka umuziki umwita Bifeso on the floor nayo mazina menshi atandukanye yo kwambara Timbaland n'ibindi ndetse acaronka ama aka menshi no turi kumwe ku mutanirwa TV muheruka kera ariko kandi uyu munsi twamuzanye my G Bifeso on the floor welcome my G thank you meze neza bro Migo uraberewe cyane man asante ariko ndazi kare ivyo vyiwawe mwo utambwiye ngo umuntu ngwiyabe nguberewe ngo ibiki nibiki my G wari kubeza ino vibe z'umutananiko cyane bana usikaye unyicamu welcome back usiye unyicamu wani gisagara ni sawa gasho uyu bamwita romantique reka tumuhe gisagara kirarenze mu gisagara kitwigisha vyose urambaye neza hasi maka hejuru kwambare Timbaland maru amafaranga make yanyuma ndibaza ko bigwa mu miliyoni bararaza kuba kweza kwiruka muri nuze mu mindset aza kubashiriramwe uravye na igistile ni creation ni creativity kuko si impuzu zaje zikoze ukunyene ndabona ko romantique yagize style starakaze ni creativity ko nk'imifuko yarayiteye ko nini uwo nuri umustar rero umustar kirazira kwa kare twakora ibiganiro wambaye nanje navuze wambaye impuzu zo kwa Oscar mu none Oscar urumva umusuzo oya Oscar impuzu ziwe ziba zizimvye ariko kandi ziba n'impuzu z'ama magazine sasa magazine bazikoze kubera magazine barazikoze mugabo nta mustar yambara magazine mustar yambara impuzu ziri yambara mustar yambara magazine bro oya ntunjaniranye ngo wice na business z'abandi kubera impuzu nshasha iba ari iwawe nyene rega izi mpuzu nga twambara z'amantu zo muri bazita gute zo muri caguwa oya impuzu banzu nyumve meze kuvuga kandi byo kunjaniranye uzozura bireke kucanya ariko ndakubwira kugira izi mpuzu nyene izi zijya nyene zijya nizo uba wambaye wenyene ubwawe ata muntu arazamba iyumvire je mpuye na nyene yo nga yo yinyambura eregina nyene ifise kwera ni creation ni creation mugabo hari izisanzwe ziyambawe n'abandi bantu yee bari ku mustar creative natwe twambara ama big size lakini ni sawa niyo mpamvu nanje mvuga nti ndi kuri TV ndi kuri stage ndi muri clip sha
nta kintu ntemera kwambara vre yakwera usigaye mu buzima busanzwe ibi ntavyo nsanga usigaye wambara neza kabisa turavye hasi baka hejuru ndibaza ko hafi nk'imiliyoni 5 canke 3 wowe uzambaye ariko kandi hari umwe mu niko namye tu ntaranabandanya vyinshi ntaraja kure hari umwe mu baririmbyi akunze kwataka ngo ntuzi kwambara ntuzi kugira iki nk'ivyo ndakunda ko baririmbyi bagenza muri mu wa hip hop ngo ntuzi kwambara ntuzi kugira iki ariko by the way turaza kubigarukako yamuvuge face on the floor you're welcome again my G tutamuvuze simbanda uje Fabilove niko avuga rero n'amapost arapostinga ni vyiza none ngo rushatsa kwita rushatsi bana yanje bamwe ngana yambara ngo uyu muramwigisha tubandanye turekane n'amakiki kabisa ni washaka ko ndamuvuga kabisa wakuze umutani gwe kubona be face on the floor yambaye neza ameze fresh arigado afise imodoka yiwe nziza afise igitoro aragifise gikwiye nakibonye ibintu byose vyiwe ni fresh amadiri ni fresh show ni fresh ubuzima bwe bupanze neza apanze inzu aho hakurya mu quartier izimvye irimo abantu b'abatajiri ubuzima bwe bumeze neza nk'umu artist my G umeze neza rero ndashimira Imana vero ego kabisa twatwerukana kera ariko kandi ndifuza kumenya uyu munsi umuziki wa hip hop nka Big Face on the floor inyuma yo kuwuta akawuta nk'akanuka akabegeza kure akaja guhibongoza kubwa ubuntu umuziki wa hip hop umeze gute umuziki wahozemo nawe utaye gute mperuka kuba indirimbo yitwa umufana kabisa umufana ari n'amezi abiri umufana no episode yagarutse ariko yitwa gute no umufana remix ni style ya umufana remix ni hip hop remix umuntu nakuzaniye n'abaraperi wibagiye naheruka kera how udashaka kuvuga wumva nayitaye gute nakuzaniye n'umuntu wo muri 2004 ariko ni remix ifoko mwiga gushima ariko ni remix ariko nico turakigaruka oya mwige gushima muvuge muti ibintu wakoze birarenze ico turakigaruka kubera bajya baririmbyi wabonye barazimvye bari mu bindi bikorwa vyabo ico turakigaruka ko naje nakubajije none ku iterambere ry'umuziki wa hip hop wowe kubwa ubibona gute jewe iterambere rya hip hop nibaze yuko nta contrat mfise na hip hop ndayikora kubera ndayikunda kandi nkayikora ndavye inyungu zanje ariko nta terambere none nta terambere ndeka mvuge umpaye ijambo bunde kamvuge ranje we ico dupfa sivyo jewe nta contrat nimwe mfise na hip hop nta muntu numwe nasinye kugira ndayikora sivyo kandi abafana banje ivyo bakeneye ndabizi umwanya wa hip hop ndawiba hari umwaka uhera ntakoze hip hop nkazingaye kimwe gusa ndamenya yuko mu gihe mfise nosyo kuri ivyo byose shobora kubikora bakaryoherwa bro sivyo ariko si mpaka ngo nje nguma ndabigumamwo sitegeko oya yaranje ahubwo nkabaha ibibanezereza urumva muri hip hop na terambere rihari muri kino gi rirahari sinigeze mvuga ngo ntari hari hari abapeti bari mu kazi vraiment hari abapeti bari mu kazi nka GQ akora neza undi ninde haje ariko sije gusa mutanabihebye na Elpro nabonye ariko arahibongoza no kwikwiba kubavuga amasakunda sije nabihebye ariko vraiment nivyo nkunda ifoko bari bose bariko barantuka before kiriko niyo umuntu wa mbere ndisinza avuga ngo baraperi b'abarundi iguyibongoza biraharawe urayizi ego ariko niwe yafashe ya mbere mu guhindura mugabo aha ni hip hop buki umudiho nyabaki yararirimbye hajya banyitse kidomo cha kubiti n'amabuye ndabakoma numva kuri melodique kire gute abateranye imbere gute okay si yonyene afise nyinshi indirimbo yakoze na Chrissy ariko nayimba so rero birangyohera kubera ko barabibonye yuko ahubwo namenye ibintu kare yuko umu artiste adakwiye kwirimita umuziki n'umuziki ariko we nta terambere ry'umuziki wa hip hop rero mu Burundi irahari nabanye yo kumva muyishira kure cyane oya biravana wewe target zanje sizo ziwawe ahubwo reka tuvuge yuko umuziki wa hip hop mu Burundi atamafaranga muronkamwe ariko mubuka ari wabakujije ariko je ni myinshi cyane wabonye ngira amatourne nkora rap gusa ntaratangura kuririmba sindabizi n'indirimbo zawe zakoze nikora indirimbo yitwa Stress la difference indirimbo zakoze hip hop indirimbo ni nyinshi vraiment ego nanja Big Face on the floor umurapere cyane n'umuntu ari mbarambi ndumuririmbyi wo hamagaye umuforger oya sinamagaye umukonvoye oya sinamagaye umuririmbyi wahamagaye umukozi w'Imana namagaye umuririmbyi ari mu mudio wa hip hop apana igihe umpamagara ntibigeze umbwira ngo wowe wamuririmbyi uririmba hip hop ngo dukora ikiganiro wambare yuti ndakeneye ikiganiro dukorana sivyo ntibigeze umbwira ngo shaka tuvuge rap
wavuze ko ndi umuririmbyi en general uno munsi unshize hamwe na Double J kanshira hamwe na okay dufate par exemple umuntu akora rap gusa atigera agira nazijya mpora nkora umushize hamwe na Kidumu aci kumuraperi no nisikirize umushize hamwe na Kidumu ukamushira hamwe na abantu bose bahibongoza nka Flow aba vocaliste nyine wemera ugaca bashira hamwe hajya hamugaca ufata umugwi w'aba convoyeur ugashufata umugwi w'abashoferi ukabashira hajya iyo uri kuri mentioning uvuga ngo bajya nabaki tibajya nabaririmbyi hari ibindi ushaka ariko bajya nabaririmbyi apana ariko harimo Kidumu nyumviriza harimo Kidumu barimo ya bibi agatwumvikana ntaco iki ni kiganiro ciwanje ariko bitwa ni ciwawe ariko ni kiganiro ciwanje oya ni ciwawe ariko nunjanira sindakujaniranya ariko turiko tugerageza kugira dushobore kumvikana ko dukurikira ashobora kumenya byinshi ashobora gutahura byinshi cyane cyane mu midiyo abaririmbyi bamukora wowe bo gushira ngaho bo gushira hamwe na Kidumu bo bagabura bavuga ati uyu numurapere uyu nawe numuririmbyi ariko wewe uri kugira amakategori yino donc mumaze kuja muri abandi benshi wewe uri kuri complique ibintu kandi uri kutakaza n'umwanya ntaco reka tubana Nico gituma Bface bamwe bagutuka urazi yuko warakoza ama diss track yo kudisingana umuziki wa hip hop uraduga hamwe usora indirimbo y'minota 8 impamvu bagutuka yuko n'imidiho wayitaye kandi rero bibo benshi bakumeye kandi wigeze kuba nakubajije kontra nayisinye nande ntaco sindabikora kubera ndabishaka ego reka tubandanye hama sindabikora kubera ko mbona public ibikeneye ega je ndaraba periode nimba hakenewe uko mibongoza nimba ko hakenewe mu piano hakenewe dancehall je ndaraba sivyo kubera ko ni jewe umudistributeur hanyuma bariya nabo barakira kandi ari abakunda rap badakunda dancehall ari abakunda dancehall bakunda afrobeat rero muri ico gihe ugerageje kubapartager bose wisanga ubafise niyo mpamvu muri stade usanga bariko baririmba indirimbo zanje zose yaba rap yaba trap yaba old school yaba dancehall amapiano afrobeat zose baba tumve yuko umurapere w'umurundi yateye imbere nakwiye kwifata ngo yateye imbere yamaze gutera imbere iyo hip hop imaze kumuvyurika muduza yamara gutera imbere ahita hindura nigo akibagira signature yiwe benda kubaza kumwe ngo bakuntumye uri kwidira Jesse ndi kwidira jeraje kumenya nifuje ko zampari nguma mbona kumbuga ngo Bface umurapere ngo Bface umurapere zirahari kuko udisingwa n'abagenzi bawe abandi singa reka n'ubundi baba bashaka kiki nyine baba bashaka lift reka bironkere lift niyo ubahori okay muri market kumvika umuziki wa hip hop mu Burundi why badisinga je turakigarukako ariko twumvike ku muziki wa hip hop mu Burundi urahari mwiza kandi wumve hip hop nyene yuko uyikora bamwumvirize bivanye n'ivyo ashikiriza benshi mwa muureka kubera ko ataba utoba utamenyiriza kanoti canki ho kugira umuziki umudo nyene wa hip hop binjiriza kanoti n'abandi baririmba nakubwiye before umwe wese na target ziwe target zawe n'izi wanje ziri different so niyo mpamvu jewe ivyo ntegura umuntu wese bavuga ngo umugabo apfana imigambi irandi abantu bose uzi bari mu muziki yabo ugira rap yabo ukora iki bose umwe wese arahitamo ivyo ashaka nabikubwiye mente fois muri restaurant uri umuserveur uragenda ukumviriza ugatanga menu bakakubwira ati je nshaka ubugari uwundi akakubwira nshaka igitoke uwundi nshaka ibijumba wowe uri umuserveur none uramuzanira ibijumba yagusavye ubugari oya so je kubera nziti umufana wanje niwo ndirimbira nimba yansavye indirimbo imeze ukuntu ndayimuhereza je sindirimbira abo barapere uri kuravuga ndirimbira abafana okay katuve muri rusangi basi ubona twokora ikibazo ugira umudo wa hip hop mu Burundi ugira agaciro ko nahigeje twari turibuka maremu sosokei basize umuziki wa hip hop bawupanze neza wagaze neza nawo bitakunze ko bawubandanya ariko badusigira uyu munsi torimba sosokei never die torimba za live millions za big fizzo torimba indirimbo za hip hop la difference ndayizi mu mutwe yose indirimbo zawe za hip hop zose ndazizi mu mutwe but uyu munsi hip hop ikiratakara neza nabo twari twizeye kuko murayibongo ariko dushaka kumenya twigire hamwe muri rusangi twese tuvyigire hamwe basi okay nimba Bface atavyakora tuvyigire hamwe dukora iki kugira umudiyo wa hip hop navyo nkora usugira agaciro navyo nkora
deja wanabihakanye ndagusubiriyemo je ndumuririmbyi wanabihakanye nisikirize ndumuririmbyi ndipanga nkavuga nti nkeneye kuririmba indirimbo ni bivanye n'igihe sivyo nabikubwiye uno munsi nakuzaniye Elvis Mapose yego ndakuzanira GZB stylist wacu hariya ndakuzanira Dr J ndakuzanira D-Rope ndakuzanira abaririmbyi bose uzi babivuyemo bari mu yandi ma projet bari mu bundi buzima wumve neza urukundo nkunda rap kubera ko mvuga ati iyi rap sishaka kwizimangana bro kubera ko ico cyumviro sinari kukigiriye aba ntakunda rap akosa akazi kanje ubundi nakazi ki wawe nka promoter nakazi ku promoter canke umu businessman avuga ati ndinvestisa muri iki kintu ariko nabikoze nk'umu artist benshi barikunda mu gihugu cacu n'indamaze kubikora nta numwe arabikora nabikoze part 1 na part 2 kandi ico kintu kirarenza ariko episode yagabanye banzuhore we nuntegeka ivyo agera kwiye mu episode arakwirize we nuntegeka ivyo nkora je ndahitamwe je nka jewe na timu yanje kubera ko ndinze uguca ko wewe unzanira ibindi bintu vy'amanyanga bitagira epfo na ruguru je mpitamo ivyo nshaka na timu yanje sasa mu bintu vya mbere nk'aba promoter canke abandi bantu bari kumva nk'abantu bari ko bavugira hip hop nkuko nyene ubundi nico kintu ca mbere bari gushika Felicity twavuga ati bro iki kintu wakoze na undi muntu araciyumvira oya kiya n'ubundi uru rero ni gwa rukundo turagishika nyumviriza ni gwa none si je nateguye ibibazo ni je nateguye ibibazo kuvuga yego ni je nateguye ibibazo on the floor niyo mpamvu ni step by step nisikirize sasa nico gituma hip hop ntigeze ndayibagira bisigura ko ndayikunda cyane kubera ko ndanayiharanira nkaza no kurondera babihevye bro kwera urukundo ndayikunda ubundi yaba ntayikunda je no bandanya tujya nyine bari kuravuga two guhiba yego by the way congratulations wakoze kuba ciza ko kubivuga n'agahemo oya ntagahemo congratulations wakoze kuba ciza kubera ko atuzena barapere duheruka kera mu kamba voilà ubu siku yangu GZB ya kulikodi ndoga maza kuingia studio napiga none warurindiriye iki none n'ivyo jewe nateguye ivyo nza kubaza ndetse step by step my G step by step guys nimutangane ko nkora n'umurapera barapera n'abagariza nabo iyo sinyatire yabo bayanka ariko uyu n'umurapera n'umurapera reka nakubisukuriye umuravye wako yambaye nka rap gori atubona ngene abayiyambaye identité yanje ni rap voilà très bien kandi uvuga nk'umurapera everybody knows me as a rapper ibi niwo bivuga nitwara mu gutara umurapera none mu gihugu cyose Trofe mfise nta uzifise muri rap abantu bose bamenye kubera ngira rap sivyo niyo mpamvu rero je kubwanje vraiment uje kudonga aho ni sawa okay aho turumvikanye uce wiyumvira igituma umuhapere wese haza targetinga je aho turumvikanye tukiraho nyene my G waradukoreye episode ya mbere udukora episode igira kabiri ya y'umufana remix udushemo abarapere bo benshi nabo tutari twibaza ko barapere kera ariko barakoze hip hop on the floor warakoze ikintu cyiza vraiment abaje barapere funda telefone mu kiganiro canje birabujije none we ushobora telefone wihangane ndi mu kiganiro ndakuvugisha mu kanya kandi concentre ube concentre n'ikiganiro naho concentre amatwi yanje ari si wama haba ikibazo wabaza ikibazo wacishura kwacuvuga ngo ivyo bikuremo reka nakubwire ikiganiro harimo irivuga kuganira yego nta ngano ni turi live si ibintu editing urashaka kubikuremo canke ubireke cyenda bigumiza ndabigusha none ku kamera yacu nubu harenganya umuntu hajya kanda musa namubwira ni fresh none cambuza kuvuga ariko uba concentre iganiro cuncuka cubaha uba concentre kubera iki wewe ngaha ufatira ibihanondo ni urazi ko togufatira ibi twogufatira ibihano biriza rero ndagutera blague iyo washaka ko mba concentre waba ufise studio ni wanzana muri jardin uranyumva kandi ukazobifuta tuzobiva uvyumve neza rero mu gihe nzi neza ko wanzanye mwibarabara urenganya kandi amusa namubwira ni big up on yourself bro unshiramo nkandi kandi nubu nshatse kwitaba telefone ndavuga ni sorry ntaco nditaba naje ntavyo nkata ntari kibazo nta kibazo on the floor turi cyari kuca kindi cyuko wahuje barapera kya kintu ni ciza cyane gose kubera ko twarabonye Big Fizzo Sadbi Lolilo bande nabande ndetse twarabonye abaririmbyi benshi onye guhuza Big Fizzo na Lolilo cyari gikowa kidasanzwe ni umuririmbyi umwe rudende ico kintu amaze ugashivuga ngo nahevye rap n'abatagira rap nayibare kuko wadoye my episode ariko ni fresh ni sawa waragize neza big congratulations my G thank you ariko kandi cyane ibaza ikibazo kivuga giti nimba B-Face adashaka ko bamushira muri kategori kanaka kubera iki buri murapere wese
ashaka kuduga canke yaduze canke ashaka kuronka visibility renze ayirondera kuri distract kuri Bface on the floor wowe wibaza ko vyo biva kuki ni kubera babizi yuko ndabarenze kuki kuririmba canke kwibongoza canke kurapa kubera yaba ntarapa ntibaba banyikoza none ko batadisingara niko babizi yuko ndi umurapera barenze Sadbi disinga Satubi Sadbi yanditse ku mbuga yabwiyemera nini ngo bro umaze gukura ivyimbere wangu uko bigira umukizwa bigira umwana mwiza so sizi ibintu mera nini yari hagize bigano Sadbi surajani nzoma wama afe rero caramukoma ku mbuga ngo abahungu bandika ibiririmbo bisa ngo bavunike mu melody asa mera nini nawe ngo Imana carapotse ngo ibintu Imana ngo nibibona bikiri ivyo Imana ntibiri mu ngano cyandika uriko urigira ngo umukizwa yindasira gukura amenyo ngo turakwica oya nivyo bahaye nawe uhare bro kimwe kukindi kubera ko n'umufana arashaka kurenganya ukabibona ko yakurenganije mucane none baza ko bose arebera arashaka no kuzanye no akakwanga for no reason natacho mupfu ego on the floor abarapere bose bakudisinga bakwagiriza bose bagara kutazi kurapa kutari umurapere ariko ndabaruta wagize impanuro nka matrofe hama bayampaye bigenze gute nizo ndirimbo zabo zirimo bari bari mu biki batavyutsi nibutazi kurapa nimba ntabizi bari ko barenze bro bose barabizi ico maze that's why rega barabizi reka nakubwira ikintu kimwe imisi yose ushaka yuko umuntu areyagise urumva umubwira ibintu uzi neza yuko atari ivyo kubera azi ko atari ivyo aca areyagise nanje rero aho ndabasuzugurira nje mpora kandi iyo mpoze baba barado please urumva je mbona babaje kabiri kandi nakudisinze wakoreye ubusa wakoreye ubusa none ko target yawe ari jewe sivyo muri uwo mwanya niyo mpamvu ariko kiyana ko vyari binaryoshe kuyakora umwakomana sino biguma wifura amakuru yaranze abantu barakura amakuru yaranze abantu barakura je ntagetingana na public yanje kandi ndayimetriza kane nisikirize public yanje ndayimetriza sana ivyo ikunda ndabizi Just ndirimbira mwebwe bro ndoforo umurapere wenyene yadisinze n'abaririmbyi ba gospel wenyene abaririmbyi b'Imana barimba indirimbo zo guhimbaza Imana ondoforo wenyene nabonye bambara nka je kumacheni nabonye bambara amasheni intambo nizazindi zo zacakusha ko ibintu bijanye n'amasheni nakubonye ugiye no gusenga kwa Press Mushi ama pocket nakugiye no gusenga kwa Press Mushi kandi waramucanye uriya inshuti yanje kuva kera urazi ko yatangiye kunkorera ama clip muri 2013 ugenda muzika muri igicapo ndamuzi sana rero ndakubwire ukazobona umurapper wese azoba ariko arandisinga nuko azi ico mazi ubundi ntawe utumwanya ku muntu azi ko atavyatse ivyo bitahura kubera ko wenyene ubwiwe yo bariko arimara amazi ariko na philosophe yaravumye philosophe ari umuraperi philosophe is the best abwo mwe muragana bro muri lyrics urazi ndabwira ikintu kimwe afise lyrics man afise philosophe te ubwo ikaramu irarenze sema akaju kiwe karamu deceive kandi rero wabaye wa mbere mu kumudisi he's good my brother Jenny ko yandamwemera nakubwiye iyo disinze umuntu bumwemera wala umviriza je urinze wumva namushize mu kanwa kiwanje mu ndirimbo uyu muntu abakazi respect for the stilo umuntu wese ziko na disinze mba ndamwemera mbanzi ivyo yakoze ndero nabo bandika amajambo bakavuga ati je ngomba kudisinga uyu muntu nuko bazi yuko nkazi nuko bazi ko ndabarenze baba bakeneye hit philosophe n'umuraperi cyane hamucu uvuga yuko benshi bazozima nka philosophe bazoza basubira inyuma donc abaririmbyi batamarindwi Jige yari Clende namugiriye yo kugaruka muri game kare yaramaze igihe kinini adakora ariko asanzwe abizi sivyo niyo muntu wa mbere akora madrill mu Burundi bro kandi zigacamo abandi bose n'ibintu nyene byo kurapura nyene vya old school mugabo drill nibaze ko nka kujya wumvise Pop Smoke yayizanye muri Etats-Unis kwisi yose ego n'uyu mupeti yarayimenyekanishije cyane ego sivyo ondo rero muri ico gihe ivyo umuntu ashoboye muzi murabishigikira apana kuza kumuca intege Muja mupeti arakazi mu bro wanje arakazi je ndakunigene yandika he's good man ararenze bro nakwandikiye nk'ijambo abaraperi bose ni jewe kweli vraiment narabahaye amarifti ndaruha niyo mpamvu rimwe na rimwe mba ndihorera nyene yego Bface do fro kwambara ibutura byo ntibikunda
kubera ko swate bafise amaguru apengame nka Alvin Smith n'ibindi ariko ndashaka kumenya iyo Bface ataba umuririmbyi ariko bakora iki no munsi mbe ubundi umaze kubona umuhungu ari amaguru y'undi muhungu mugenzi w'abarinde ari umupede abari umuki wo urunguruka amaguru yiwanje nkande wewe who are you brother uri umusheri wanje ushaka nje gusedwizande amaguru yiwanje asedwizende ukabikuramo turashwana uyu muhungu ariko mbaza ibintu ngize ukuri amaguru yiwanje yashaka kwiga jewe ubu naranavyibushye ikabutura no yambara vrai kera natinya ko yatora tuguru dutoya kubona ivi ni benene kwa mbere bari twari tuguru duto urambari dutoya ariko bunda yambara urambari buto vuba nzuza mu kiganiro nambaye ikabutura aha bizoba birenze Bface rero yataba muri ivyo abakora iki no bimenye nyene no ariko buri muntu wese bafise impano no havuye ndeka kwiyumvira ivyo bintu uri kuriyumvira hanyuma nkaje ndabimenya ndabigezemo so ntuze ko nabane ko niyumvira ntuze wimvira iki Imana itakugize hageze yuko uzokibe uyadapte niyo mpamvu umuntu bavuga ngo uvunitse bigagucumbagira ubuzima ubayemwo ububamwo kujya nyene nimba vyabaye niko biri hadutse intambara wige ngene ugenda winyegetse ubunda nimba uzi ko wakoshereje umuntu akakubwira nzokumena ivyinyo uramenya ingene uzomukwera ego sivyo ego nikindi gihe rero mvuga ni jewe si jewe ngira choice y'ubuzima mbamo nimba Imana yahisemo ko mba umuririmbyi ni kubera ariyo yabihisemo ico gihe rero Imana yohisemo ikindi kintu nobaye kubera ikintu nenza kuvyiyumvira nza kwiyumvira mu kibanza c'Imana je ndayisumbye ivyiyumvira mu gihe rero nobaye Imana nari kubikubwira ariko muri no mwanya sifise ico novuga murakoze cyane ariko apart yo kuba umuririmbyi nuko mfise n'ibindi après apart nshobora kuba nkora ngaho bitazana mu ntaco cyo kuba ndi umworozi nta kibazo yes murakoze cyane cyangwa mudandaza yego murakoze cyane Bface on the floor uyu munsi urambara neza ukabegwa kandi umuziki so waragwaye uyu munsi gusa ntaco n'uyu munsi mu mentioning n'ibindi bihe wewe wari he wewe nimba ukanura mwijoro gusa bubivuga ntaco amarori ubona nambaye no munsi niyo mpamvu uri gukanura nabi Bface umuziki waraguhaye uba ahantu heza wambara neza ndetse ubuzima bwawe bumeze neza ubona kuri umuboga n'ubutateruye icuma wateruye ibindi ariko rakusa neza ibintu ari fresh Bface on the floor akiva mu Kayanza aje Bujumbura yashise akora umuziki cyangwa yatanguye gukora umuziki mu Kayanza nyine cyangwa umuziki yawutanguye gukorera i Bujumbura ndifuza ko tumenya muri ako kantu kwanza ko bojana nahaje ndi mutoya niga mu wa gatandatu urumva amashuri wahereje ngaha nyene kera muri 6e gushika mpeze nayize ngaha so vy'imiziki ntavyo nari bwatangire kwiyumvira ndi umwana ariko gusa narabikunda ushitse Bujumbura oya naruguru narabikunda wasanga biya vyo guca amanota ndiko ndasubiramo indirimbo z'abandi yaba lyrics ntazizi cyane ndazizi urarapa bon nararapa cyane nkaririmba gusa nkasubiramo indirimbo juste kuririmba gusa urumva bisigura ko utangura kubikunda ukiri umwana hama bikagukuriramo kabisa hama mu nyuma ndavuga reka nipime mugabe indirimbo yanje ya mbere nari recordinze niga mu mwaka kesi niwe yanyakiriye muri studio bwa mbere arabizi yuko nari umunyeshure sivyo hama abantu nikorera imizigo ndumunyeshure nace mpe bishure cyabari kibazo ego reka tubandanye ahanini ku iterambere ry'umuziki guys turi kumwe n'umuraperi nababwiye yuko turi kumwe n'umuraperi Bface on the floor ndabibutsa kandi yuko kano kanya ndiko turavugana yashize ahabona indirimbo kuri YouTube indirimbo rero iyo ndirimbo yiracuritse irayobeye ariko kandi turaza kubigaruka ko kugira dushobore kugira byinshi tumubaje duhinduriye melody aduhindura n'ibintu byinshi ondo flow inoje waravuze ko yakwivye melody muri hahiye ku ndirimbo babi imusi wawe igero tware ko wabonye ivyo binoje yavutse irakubaje ati amatara nayi wawe cyane ya Regides generator eske generator ni ya Bface on the floor ivyo bintu babiremi ndibaza wabibonye bivaye na post wakoze kandi we yavuze ati bana ati anko iyo mistari iri vast donc iragutse cyane buri umwe arashobora kuyikoresha be kino vume ngo birinitire kubigaruka ko ivyo bintu naco bimaze
numva ataco bimaze nimba ari ariko inyishu wayibonye nimba ari iki ntavyo nabonye ndavyuviye kuri wewe kurungikiye jewe ubindungikiye n'impakanda biraje kandi wanakomanse nakomanse rero ndakwereka ingene ibintu bigenda sivyo indirimbo ya kopye mwajya amajambo ntabwo ari indirimbo yanje ni Alvin ndugu yangu ingekuwa ni ngoma yangu nkari kuwa mugowe wewe kwanza wewe umumanager w'igito wa mbere ni wewe umusani wawe ntashobora gukopya ubona ngo ucuze umutekano nene wabyumse ntiyabigusiguriye byose ndaza kurungikira video uraza kuvyibonera nitwo bigaruka urazi ndakubwira nitwo bigaruka oya reka nkwereke utabishizemwo turabishiramo nyumviriza none playing haje ijya partie on the floor turabishiramo leo nikuja achilia shiramo ijya partie turabishiramo babi amatara twaje generator kanga partie konyene nacho buri joro turakesha yani una copy melody na maneno na melody haiye nabi naho bihuriye rudisha nyuma egeza micro ngaho ndawu twende hahiye remix hahiye yareka na makopi woni si byakubwiye anabirudisha iyo kwera andiki muri commentaire mwandiki ibyo bintu n'abari nyuma baciye bagutwenga oya bino bintu commentaire munajiaibisha amu commentaire turaza munajiaibisha acha tuipe kiki muri commentaire turaza acha tuipatie kiki ngoma lakini amekopi akukopi nacho we yakwishuye wavyibone lakini post yanje navuze nti muri abana babi ko mutambwiye ko imistari yanje muzoyikenera ncheshira ko na link uri mwana mu bipeti yangu lakini ni mdogo wangu sio kwetu lakini kukopi je mu bantu ba mbere nemera bandika neza Linoji is the best ndabizi rero arinze agira nkaherere nkiyi mba mbona mengo ni wabimutumye we nkaherere yakoze we ni uba wabigize ntaco on the floor kwako ari mu barimvi mane mu baren beast baririmba indirimbo ziri melodique Double J na Linoji bazu bwa mbere punchline zizubumesha man melodically they are the best mukavuga ati rero agize nk'ibintu nk'ibi cyo mbona umengo yagize ubunebwe swat ni wabimushizemo wowe ukunda ingorane ndirimbo iranditse kabisa abaraperi turazi neza ko murabashwanye turazi neza ko abantu mukunda gushwana urona shwani ariko ndabajije uheruka kugwana ryari hari habaye iki ikibazo mbajije cyane cyo kugwana kweli jewe je nta n'ukwezi kurahera urumva ugwanye byagenze gute ari habaye iki nande ufite hariho sujet ya twumve hariho sujet yabaye ya Kiriku na Double J before igihe baje mu Rwanda igihe baba Philipita bazimira ku muziki yes bazimirije ko haciye haba n'iyindi ntuze yabaye ya Kiriku kandi babazimiriza ko mbona biriko biravugwa ahantu hose so uyo muniga rero acaza yidoga hano twicaye avuga ati sha abanyarwanda bose muri imbwa abanyarwanda mwese muri mihimbiri abanyarwanda mwese muri ababono urumva nanje ndamubwira bro kubisanzwe iyo uri kura generaliza ikintu cakoze umuntu umwe ubu uri kurakora amakosa kubera ko abanyarwanda baba barundi barabakeneye baba abanyarwanda baradukeneye nukuvuga isoko yacu target yabo iri nga ni iwacu iri hajya ko ururimi ni rumwe rero uri kuravuga ngo bose ni imbwa ubu uri kuradekona cyane gose uravyumva so umujama acambwira ngo nimba wumva bo bavugira nawe uri imbwa mu bandi navuze namuhaye ngo umukuru cy'umusugumi ngumu ni wo musi nagwanye ko ndanka umuntu ofete namubwiye nakiri ku wenyene na post yagize ntigeze aba blaming yavuze ko ivyuma bidasezerana bishobora gupfa sivyo hawo none ucuja ku generalize uvuge ngo abanyarwanda bose ni imbwa by the way ni action ngaya higa yejo bibaye ni vuba donc ni bikiri ku byashiki sinumva rero ndababaye gose mvuga none nta mpamvu bro uzi mu mutera umugere ingumi bro
urumva ariko mu uri nyuma umustar uri umuririmbyi ntavyo gufina none unyisimbwa hawo nyitimbwa none kubera ndaguhanuye twe ndaguhanura uca intimbwa gamuto ingumi bro tena recto verso imbere n'inyuma tavye blague yego mugabo après ndamubwira nti sorry kweri niyo wantangura ego by the way ntuherutse gusohoka ariko vuba ndazi kuja muri uja Dubai ariko ntuharuherutse gusohoka igihugu ngo ugende gukora ibidasanzwe mu bihugu vyo hanze on the floor bimwe mu bintu bishikira abaririmbyi bacu iyo bagiye hanze bimwe twagiye turabibona bagiye barabiposta ibibazo vyagiye biravyuka aho usanga aho haje mbere no guterana amajambo kuri on the floor biramaze kumushikira mu igihe cyose yagiye hanze turazi ko wakoze igitera mu Zambia n'ahandi ariko ibibazo nkabijya uramaze guhura navyo ibibazo vyagutse by'umurundi byuko kuzumiza umuziki kubura ibiki twebwe washoka mu burawo biki ngorane nyene nyinshi nibirambako abantumiye bose baranyitwararitse uretse muri Europe ivyatubaye ko navyo ntawo bigaruka ko nibaza ko yari organisation peut-être ipanze nabi muga ntawe baherani ntawe bazimirije ko umuziki ahubwo gusa nibibanza vyahindutse hama biratudestabilize nta bindi ariko ibindi byose je mbona bigenda neza hama bijya nyene biba hanze ukumva ngo mu Rwanda babazimirije ko umuziki canke ngo ivyuma vyacitse nyene no ngavyo hama vyatubayeko none ko batabigira big deal birashika kabisa nta mpamvu nimwe yo kuca tuduga hejuru twakira ibintu uko bibaye ku ivyuma n'amatara yocika urusinga rukikoma umuntu akaruhonyorako sivyo none ucuvuga ngo ni plan bakugiriye birashika iyo mwari kumva peut-être nka Kiriku agize reaction akavuga ati je nabonye umuntu yabikoze uyu muntu niyo bari kwataka muga ntibo kwataka abanyarwanda en general twese turabakeneye nabo baradukeneye sivyo none yego yeah that's how it is b ivyo bibazo byose bimaze gushikira canke izo ngorane zo kugwana n'abantu kubera ko batutse kandi si vyiza gutuka ibindi bihugu ababanyi bajya n'ababanyi bagenzi bacu turababanyi gufata ukifatira mu gahanga ikindi gihugu sio poa wagize neza je sinamukubise kubera rega ngo kubera yavuze ngo abanyarwanda ngo nimbwe ni kwera yambwiye ngo namwe nimba uri kurabavugira uri imbwa nawe rega we nakwiye kubifatira mugabo kubera ko si sawa ntaco kandi no kubifatira ntiyarabire kuriwe bo ariko ni na commentaire ni nkuko yo bivuga bivanye n'ishava fisi mugabo ku generaliza n'iryo kosa yakoze yes kwivyo bibazo byose watubwiye maze gushikira hajye wo maze gufungwa kangahe na rimwe nturigera ufungwa oya bon ntavuga ngo abantu bose bafungwa umviriza abantu bafungwa bose mubigira abagangster Jacques kugira werekane ko umuhizi ifo kufungwa ajya wumva urenze ko wafunzwe ndumurape abenshi ari ishusho baba bazi ko bavuga ati bajya abantu nibi oya je kubisanzwe je ntabwo ndi umunyamafuti kabisa hama kandi ntihafunga umunyamafuti gusa urashobora no kugwa mu kiyashu utari witeze rero bo je ntibiranshikira kandi n'Imana izobindinde kandi bishitse navyo no vyakira ndumugabo yes ego b mu kubandanya ikiganiro cacu mumwe mu tubazo twateguye kugira dushobore kubabaza ariko kandi nababwiye yuko kino kiganiro turiko turayaga na B-Face ari bindi ubuzima bwinshi abaririmbyi bacu mu tubamenya kubera ko bifunga bagahagarara hanini ku iterambere ry'umuziki wabo n'umuziki cyane ariko murakwimura kwisanzura mukamenya abaririmbyi bacu bimeze gute ndifuza kukubwira abaririmbyi batanu urabinyemerera ndibatse ninareka kwishura ari cungira naco ndakugira ariko ndize ndakubaza nawe nta murapera atinya iyo wumvise izina Dramati wumviki wo muvuga kwiki bon ndamwumva nk'umuririmbyi nyene aririmba neza vuga ivyongereza vyinshi kuba vyumva n'abatavyumva ama kandi ndamuzi nk'umupeti yamemukiye kandi twavanye ku ndamuzi kandi nk'umu artiste vraiment representing igihugu ciwe neza. He's the best. He's good. Yes. Ibibazo byanyu nibirahera. Byaraheze. Nawe nyu posting tuzana na Dramati muntu ze nawe yaravuze yuko atafere nimwe wewe mufitani. Naje ariko ndacokoza nta nari nkeneye. Yeah.
Ilikuwa ni joke tu ndugu yangu. Navuze none jicyumviro canje bokimpora none. Okay. Nimba yavuze ngo nkeneye. Bambe ntabyo. Nta affaire mufitaniye Oya naje nukuri navyo nashaka kwera. I was joking. Okay, let me jump. Umvise zina Fabulove umviki. Ndamuzi nk'umurapera umuvugako. Ndamuzi nk'umurapera kaze gose. Ariko atazi ibintu na bimwe arimo. Arakuruta. Aravuze ko akaze ni bro. Appreciation n'ikindi kintu. Sivyo? Arasamye nk'umuvugo w'ishati. Urumva? Mvuze ni appreciation ndiko navuga bro uzobimubaza wumve ko yohirahira kubwire ngo ivyo nshoboye. Urumva? Jewe ari kwivyo umuntu ashoboye vraiment. Naho tuba dufitaniye ikibazo I have to say it. Ndabivuga nkavuga ni bro wewe urakaze mugabo ufise ububwa ubumeze ukuntu. It's good man. Arapaneza na manana bivuze. Hari kiganiro na kimwe turakora ngo ndeke kubivuga. Oya. Ameze bien ariko ntazi ivyo arimo. Uragenda umubere manager basi mu directing mu. Ntazi ivyo arimo gute. Kandi imizigo ayisohora kandi n'umuririmbyi mwiza. Kandi nitubitegeko wowe niwambajije amazina none. Yego ntaco. Nakwishura. Umvise zino Benturo wumviki. Ndamuzi nk'umu artiste nyene w'umurundi nta byinshi ndamuziko. Yes. Umvise zina Rinoji nacyo. Rinoji ndamuzi nk'umupeti wanje yatanguye arapura. Umukayanzi wacu. Hama akaba yarahinduye style kamubera nziza. Gushika no munsi vraiment hagaze bien. Abantu bose barapresse ibikorwa vyiwe. Najewe ndimo. He's good. Kabisa. Mu kurangiza reka kubera ko twavuze abahungu gusa reka nyongera baco batandatu be babiri cangira ko umvise umuririmvyikazi Mona Warda wumviki wo muvuga kwiki tibagiye yuko banamukwagirije akugarangashiremo suwo gusa ni benshi muvuga kwiki rero Mona Warda ndamuvuga nk'umuririmvyikazi afise igikundiro kirenze muri societe ariko w'umunebwe adakunda umuziki wowe ariko ukamukunda urazi ko umuziki ushaka gukunda ariko wowe utawukunda kwa ntushaka kumara umwaka utasoye indirimbo witwa kuri umuririmbyi ivyo ntibiba target nyabaki wowe urumuremyi wewe ukora iki no muri zijya hora kora wallahi ndamwandikira inbox nkubwira nti ntasoye kwe nyumviriza none yari muri mariage nigi hatari bwarongogwe hose vraiment yarabikora urumva namwandikira inbox nkamubwira wewe amadiri yawe bariko baraguha ntubona ko bakure ntubona ko bayaguta yakwiri ntuya deserving kubera ko nturi umukozi kwera murabizi ko ari je introducinze mu muziki kuri kundirimbo yiwe ya mbere yitwa Shaka ya sivyo arimo no mu ndirimbo yanje yitwa Ndabe muri 2019 agitangura nyene sivyo none ga nshuti yanje wewe mubaze ko umaze umwaka udakora hamuka kumubona nyene ibana ahantu hose agumavugo urumva ko umuziki umukunda ariko wowe atawukunda. Yes. Mona Warda yo bari umwigeme woba warigeze gukunda. Oya ntivyigeze biba kabisa. Ira decide kavuga ivyo yifuza. Affaire za dramatic nawe umwe amufuhira undi nivyo baho. Je namumenye imbere yiwe. Ivyo byose vyoba vyarabaye before. Kandi umugore w'umuntu nimuzoze muramuvuga. Ariko n'umuririmvyikazi. N'umugore w'umuntu ariko. Samuru ahurugo rw'abandi bro. Ariko sumu masoni bo ariko mwe nizo affaire z'ama base y'uburo. Oya sama base retse mwavyivugira sama interview twa mwage murakora. Agera umva ngo je ngo gituma ngo kunuku ngo haba ibi nibi. Nukwera reka ndakubwire. Mu bintu navuze vyuko mu vyo nziko dramatic. Nibagiye kuvuga yuko atazi gutandukanya kamera hamwe n'irigara. Ibintu avugira kuri kamera ntibijanye si ibintu vyo kuvuga. Urashaka kuba uri talented mugabo ugeze imbere ya kamera utibuka kuganiriza isi yose. Urumva? Wumva umengo uri kuganiriza umugenzi wa swat kuri phone canke hano mwicaye. Hano ubora handi hano. Ivyo uvuze umenye yuko iyo bigarukira si hagufi. Rero hari gihavuga ibijuju vyinshi nkavuga ni bro uyu mupeti kweri wewe nkawe kandi namwe muri abana babi nkandirimbo yari no. Abana babi gute? Murambo ushaka kubona ko umuntu yadekonye. Mukacemo mureka kabandanye.
twe tubimenya gute ko yadekoye no urashaka kuvuga urashaka kubona yuko ibintu ariko aravuga umubaje akishura wewe wabona ko bijanye wenda gutahura turashwa yaki mimi nakuelewa wewe wishakira amavyuzi wewe kuvuza ivyo kuvyo umuvuze wewe wibaza yuko bijanye rero urababaye oya simbabaye nagutoza umugambi genda witware simbabaye none wewe genda witware iyo wumvise Monia Fleur na wumva Monia Fleur nakaririmvye kazi karirimba neza gafite ijwi ryiza gose kabisa nakagenzi kanje yego nta bindi kabisa guys she's talented kabisa ngumwe ndabibutsa kandi ko B-Face on the floor afite indirimbo kuri YouTube ubunyene mukanya nta n'amasaha 3 ni yaheze B-Face on the floor ashize habona indirimbo yiwe ariko kandi turabigarukako biramaze gushika ugakunda umukobwa ariko ndashaka kumenya type ya B-Face on the floor guza B-Face on the floor B-Face on the floor akunda umukobwa ameze gute ateye gute ukunda Big Bamba canke abonze kimwe gusonga wikundira amagufa cyangwa akunda inyama birashoboka ariko nishwa yanje imenya jewe n'umutima wanje ariko turakubajije twavuze yuko n'umuzi tushaka kwisanzura umufana w'umuziki amenye on the floor neza mumenye in deep ndani amumenye neza indani oya nta mpamvu yo kumenya indani type yawe ni yaguteho namenye ivyo ndamweretse gusa on the floor iyo uhuye n'abakobwa babiri wonze n'uvyibushe wotorwa ntorubona kunze on the floor ni wo mukobwa aba yifuza kubana nawe na cyane mu bavyibushe nabonze nuwo tuzohuza ivyumvira on the floor kundi nyama kunda amagufa uko biri rwose amagufa kunda imbwa je ndimbwa bro kandi abantu bose bonze ntuzozura bita amagufa kwera ico n'igitutsi ngabo gufa agateka k'abakenyezi ngako gufata wewe ninde yakubwiye ko je navuze none kuri kuragereranya amagufa none n'abantu navuze ati ukunda inyama cyangwa ukunda amagufa bro ivyo byo mu byaje je ni wowe bivutse je ntunteranye je nakubajije wowe ukunda inyama cyangwa ukunda amagufa je nakubwiye none aho amagufa ndi imbwa oya none imbwa gute ntaho mbaza ivyo bibazo ni kubera ko jewe mbashaka kumenya tukumenya in deep tukumenye cyane oya ntaco wabimenye yuko uwo duhuje niwe tujanako kandi ni vyiza ega ni vyiza kubera ko nta n'ikibazo na kimwe kiba cabaye ariko bivana no guhitamo ku mutima reka twibandanirize kubijanye n'umuziki w'u Burundi na cyane ku muziki wawe uyu munsi wadusora indirimbo ku rubuga rwa YouTube indirimbo iri mu mudiho ubonetse ko ifitanye ishusho na Hani nawe tuvuye ko wakubise copy tuvuye ko ari copy wateye guys umusaza B-Face on the floor yasohoye indirimbo kuri YouTube ikabigeze ku ma views ariko muje kuri YouTube ni indirimbo yitwa Ungutsiki ni indirimbo ku isahi imwe yarigeze ku ma views 3000 cyabamaze kuyiraba ariko kandi iyo ndirimbo abamenye imidiyo ya on the floor iri different cyane n'imidiyo rakora ariko turashaka kumenya rero B on the floor hamwe hoze umufana ngaha araza kubona link na pinize ngaha akubwira ati ebana iyi beat isa nahani wo mwishura gute wajya n'amastile yo muri America Latin amatara cise twatsa generator wewe uri kuri defend umusani wawe ariko ntucu bisanisha n'ibindi bintu wewe rindira tuvuge ibindi ariko ijya rero bamutaye mu ntuzu yisubira ntaco tubandanye kenshi abahigi benshi bayobeza imbwa ntaco tubandanye muri studio mureke ikonsantre tubandanye rino jina muramwandika yari yandikira subiri sasa ujya bwenge no bukura niyo mpamvu amapiano menshi la majorité anganya asangiye BPM sivyo rero indirimbo aha nihe hariho amabeat menshi asanzwe hari ameze nka kuye n'ingene zivugije ntizingana BPM sije sizimwe so bitandukanye najya amajambo na melody mwakopye biri très différent urumva rero iyi ni style ntabwo ari indirimbo ni style rero nimba ari style ni nka kujya kumva ngo twumve par exemple ama piano yose yo muri South Africa umu DJ ariko aravuza arashaka kuvuza isaha yose BPM ari imwe yonyene ebana amanu ze amason bavuza ari yandi nyene ariko melody ziri différente uranyumva rero ntaho bihuriye na gato kabisa Ungutsiki kugira uyireme cyangwa kugira ibeho warabiye kuki vyagenze gudutera inkuru hariho ubuzima bwinshi tugenda tubamwo
urashaka ufise umugenzi w'umusnitch Yeah. mu kazi kiwawe ashobora kugenda akavuga ati akabwira boss iti burya uyu muniga n'umubono uyu mujama n'umuhimbiri kabisa ebana ibi bintu ariko arakora nta vya maîtrise azohava vyonona juste target yiwe bari kugira aje mu kibanza cawe hama rero we bakakwirukana bakimushizemwo agaca dekon agaca mu bintu vyinshi agaca mu mpinga agaca mufunga none abayungutsi hari wowe okay wewe ya true story none hari wowe byarabaye ko wabonye canke waricaye nyene uriyumvira navuze mudusije twinshi sikuvuga ngo vyambayeko ni ibintu bibaho tu urabizi ko hari igihe nk'ubu wewe muri couple yawe hasha kuza umujama mugendana vraiment akavuga ati bro uyu muhungu ntagukunda uyu arafisa kandi kademu ebana bama bapowesheje hana kandi ugasanga sinavyo uriya mukobwa nawe kubera aba afise feelings kuri wewe akaca kuheba hama canke ugasanga arakugwije n'ubusa we waje kubivuga hanyuma mwe mukibandaniriza ubuzima bwanyu ukishikaho mwubaka mukavyara ugaca umubwira nawe ko waduteranije wungutse iki yes kabisa on the floor ndifuza kubwira barakora dukurikirana ku Mutananirwa TV bafyonde subscribe cyane kuri channel yawe no kuja kuraba indirimbo yawe uheze utange ubutumwa mu masegonde makeya wisunze indirimbo yawe nshasha kubera indirimbo iri mu Kirundi baje kuri YouTube yanje tu hanyuma bagire subscribe ku batarayikora agire share yumvirize nivyo naririmbye ubutumwa araza kubusangamo kabisa harundi rurimi navuze hama thank you hama big up umuntu wese azi ko ari umufana wanje aze kuri Mutananirwa TV ashigikire Landry Promoter barazi ivyo yakoze barazi past yiwe barazi aho ico yakoze muri entertainment hamwe no cameraman wiwe Imbesire yarashobora gufixa kamera uri kura kwitwa amakofa agatekana bro ntana gutabara rero mwe mwavuye kure rero je ndakunda abantu baba hustlers niyo mpamvu jewe ntitaye kuvye twapfuye ndavuga ico ushoboye bro you understand arenze bwabo je nikomeze ni murakaze big up on yourself thank you so much my G hama rero bagize subscribe turakeneye aba followers benshi kuko mwitwa twakeneye hama namwebwe mukaba mudukeneye turakiniraniye kandi aba followers abantu maze gufana subscribe mubawe cyane ku mwanya muto ya gusa television yanje maze kuduga ikurundi gwego ndabakunda cyane jobless behind the camera everybody nadufasha kugira amasanamu wacu bashikira meze neza cyane gusa ariko ndabibutse kandi iki kiganiro je nakoze na B-Face ndufasha kiganiro ca mbere nkoze vana bwanje nkagikora ko yanyemere ndinjira mu buzima bwiwe ndifuza yuko mwebwe mukura dukirana mumenye ubuzima bwiwe haba mu gufina mu buseriye muri vyose mu buzima bw'umuhira nk'abantu batanze je singwana ya ubuzima bwiwe bwose ndibaza yabo tubwiye urya B-Face yavuze ni wewe wanayi narasavye nimbabazi nitwigera turanirwa ndabakunda cyane kirakwijisa